Bite Roza uriye uriya mufumo yatubeshye ndashaka ndakutore tugenda atusubiza amahera uzobukoze kweli ndaje ubunyene kweli eba ndaje kukutora ubunyene ndaje kweli vura ndaje okay agararanye ndaje kamwumviriza muganda kugira natwe ibintu vyose ko biva kuri wewe so wagiye kumundangira iryo mufumo si wewe tugende mukwereka uri kurishavuza no kusumba jewe amahera nije nayata tugende mukwereka umufumo tugende shakwibutse ndenda kaniga ndagafasha ndakinja n'uyu naka wani wewe umviriza twumvikane umviriza ndakubaza ikintu wani wewe natwahaye amahera ukadukure mu nkabiki wewe witonde aha ni kugatwara ndakubaza uri kurambaza none ko nduza nk'ibendera none ubura ni iki wewe muri iki gra banzi sikuje neza amahera yiwanje nkorera twugwa amahera kugira ngore kizanya amanya so none je rero ubona noroshe urinde wewe urinde amahera wayambere nakura kantu ubona umuntu wowe urakana ndabintu byakaze nyene amahera yiwa kamwe ntiyaguha amahera wewe amahera yiki kugira ngo uduhere Mathias uramuzi awuzi umuzi wewe amahera twaguhaye mumishe arihe Umviriza amahera bigira abantu Jesse ndo mwicaye ikindi nacu banzunde kuri wenda gure kura kandi wenda kure kura kandi tampaye amahera ndakwereka sifina tujeho umviriza rero je ndababwiye ni ubukanzo girabura uhenda abandi man uhenda abandi uraza gaciri yuri iki mbewe kutwereka ngo ubuje urazi ko no akantu akayeho uri wabahenda muki uri wabahenda uri mubantu wenhe nyakura byibushe no kugira ikiguru bakujya kabere kabone wewe nuwa mutwe we no kugira umupira abantu 22 bakaguhurira ko bashaka bigire ubigire turabe je muri ko muri wari musuma mbwa ingadi wewe urabyumva imbwa ni wewe urimbwa wari musuma wewe era wari musuma ibicyo ndabira wowe wewe kamwe kamwe kimbi kamwe gaje ndahatwe uretse ko nringuye ujya mu pfumu bw'amana yanje arankuyemo umutima Mathias je urabona n'ujya mu pfumu natagiriye Mathias kariya kafise ubwenge cyane kanda kwereka gira indi strategy wewe genda kwa Mathias ubu nyene urabona ubu nyene tuko tubivuga tuvuye aha ugende urumva kumusaba kigongo umusaba ikigongurire bana uri kurarira wana ruwa mutwe were wafashe ubusere aca vyemera wo mubwira uti je urabona twabanye imyaka 10 mba ngaha urabizi Mathias nta wundi muntu wabwira ibibazo vyawe twara bifashanya uco mubwira uti mbabarira Mathias bijya kameze neza aca kubabarira sasa rero yakubabanye bazi hande ho rusiga muhira gutekereza kurya iki kwizera uce ufata muri izo kurya ushire munsi mu yapanya hama duhejeje agafumu twagiye ko akantu konze kurya uye yoshobora ande bwa yaraduhakije kare karozi kare agafumu kare kararuka mu ijoro ugasaga kari mu mabati Oni bikuna urabizora umugenzi wanje ndaje ikintu kugusaba kigongo biya bintu byose ndaje nashaka ndakugira kibi nuko ni mashetani ndagusaba kigongo kweli urabizi na imyaka 10 twabanye na wamfashe neza urumva imyaka 10 twabanye waciye wiyumvira kunkorera ikibi ya bintu byose ndi mashetani wangu ana mashetani ni mashetani cyo gituma ufite umutwe munini aha uzuye amashetani muri uwo mutwe sinzi nuko tambwe urazi ibi byose ubona ngaha tuzova ngaha tubisize ni Mathias ndagupfukambiye urabizo Jesse ndi umwana mubi umuvyeyi Jesse ndi umwana mubi tambwe
mugabo ukazosubira nkazosokubona ko akakosa na gatoya tuzoba tubavanuye tuzoba tubavanuye urakoze Mathias urakoze cyane Imana igumugisha genda ari amunzu kandi akantu katameze neza ukuranukira ibi bintu by'ibishatu bibuhe maranye imisi genda woga uzosubire abantu bamitse ukuntu mane